akazina ni nziza Charlotte abamba ngaha mu ntara ya Cibitoke ngaha kugini nkandi umudandaza w'ivyamwa vya pasteke imicungwe amananasi umutahe wa nawukuye naravye umuntu ampa amafaranga yunguka ku kwezi ndadandaza mu nyuma y'amafaranga ndayamusubiza hama nsigana agatahe kiwanje bana nimaze kunguka aco natanguranye 50,000 none ubu ndageze ku 300,000 namba narazigize cyane kuko bwa mbere natanguye ndandaza amapasteke bamparurira mu nyuma agatahe kamaze kuduga nca ntangura kugura imirima nguze imirima haragera igihe ntangura gusoroma irya mbere ngiye kurabibwira kabiri nkaca nsanga bazinyivye nagiye mpura rero n'impambamyi yo kubiba ubu byarahindutse bwa mbere twaradandaza tukadandariza ku modoka z'abakongomani ariko bamaze kugara imipaka twaciye tureka kudandaza ubu tudandaza n'abakiriya bo ngaha nyene hafi yaba twari dufitaniye imigenderanire n'abo mu bihugu bibaye tuba tudandaza cyane kuko hari ibyo imba ndungika ahandi narose abandi bakiriya tukaza turahanahana ibyo bafise babimpa nanjye ibyo badafise nanjye ndabibaha ego tubayeho